and then sinari nzi yuko vraiment vyoba sinari ndavyiteze yego Hello tugo Sheri urankunda gose tuzoca aho abantu bashaka kutuvugisha kubera ko nta gihe tuzomara mu Burundi abantu barase ukuntu babona ibintu ugutandukanye n'abandi umunsi yashikiye ko Bujumbura no munsi nyene yako ibyarangiye abikoze muri rino joro nyene kubgawe ni gute tugaragariza umunezero ufite muri kano kanya. Every story matters. Nela oui tubanje kubifuriza bava ngo congratulation ku ntambwe muteye ariko kandi twashaka kumenya mwiyumva gute muri kano kanya. Ni ku nshuro ya mbere ushobora kugutunza imodoka igiye kwitwa iwawe kano kanya uyumva gute mbega nk'abantu batakuziga muri buno buzima cyangwa batari babiziga nawe ubwawe kumbure n'igitangaro kuri wewe wo tumenyesha ko wari uvyiteze cyangwa warigeze kuba wumva n'amajambo avuye ku mukunzi wawe avuga ko ibi binashaka kubigukorera. Kintu cyambere nkuko waje kuri airport haraheze Miss Mikey rero sinenzi ko ntegura ibintu nk'ibi antuka nazanye n'umugenzi wanje yagerageje kumbesha sinari nzi yuko nje kubonana na mon bébé en prise akantegura ibintu nk'ibi. Sheri urakoze yavyihutishije byose byabaye ku munsi umwe umunsi yashikiye ko Bujumbura no munsi nyene yako ibyarangiye abikoze muri rino joro nyene kubgawe ni gute tugaragariza umunezero ufite muri kano kanya. Rero ndaryohewe cyane kubera ko tugenda nja kumutora byabaye ibintu bitunguranye. Umunezero ufise kano kanya uba warigeze kuwugira canke ubaheze igihe kingana gute utawugize? Byandenze parce que sinari nzi yuko hoba hari abagenzi banje bankunda bashobora gutegura ibintu nk'ibi byiza n'umukunzi wanje. Ibi bintu birantangaje cyane antuka namutoye kare sinari nzi yuko yontegura ibintu nk'ibi yari yambwiye ko atamwanya afite sivyo gasheri. Uri mu bakobwa bake mu Burundi bamaze gukorerwa ibintu nk'ibi ni giki wumva ko catumye uba muri abo bakobwa bake bamaze kubikorerwa kuko ni benshi bashobora kuba navyifuza? Ntaco ndabarusha en fait tujya kumenyana n'uyu musheri wanje umugabo wanje wo muri kazoza byabaye ibintu bidasanzwe twamenyaniye ku mbuga ngurukana bumenyi yaranyandikiye arambwira yuko ahora mbona nyene mu biganiro handi mu mafilme gusa amafilme ntabwo ari cyane and then ibyo ko twobana biza mu nyuma sinari nzi yuko vraiment vyoba sinari ndavyiteze. Yego ugiye kwakira gute amwe mu makomantere cyangwa amwe mu majambo ushobora kumva ari menshi cyane agaraba kuvuga ati kuko twamaze kubibona kenshi
naka arongowe n'umutama cyangwa naka arongowe n'umuntu angana na se naka wogiye kuvyakira gute muri kano kanya? Okay, pour le moment umusheri wanje namubwiye mu Burundi abantu barase ukuntu babona ibintu ugutandukanye n'abandi, kuko ndabizi ko sinabigenda mu postinga mukunzi wanje, ariko ubu ngiye kubishira ku mugaragaro kubera ko nitwabana ntituzogenda twunama. Tuzoca aho abantu bashobora kutubona, tuzoca aho abantu bashaka kutuvugisha, aho abantu bazoza mu rugo rwacu, kubera ko nta gihe tuzomara mu Burundi. Sivyo Gasheta? Yarambwiye yuko adakeneye ko tuzomara igihe kirekire ngaha mu gihugu. So nico gituma rero commentaire z'abantu ntizishobora kunca intege, kubera ko umuntu ashobora kukubwira ikintu akakubwira ko ari kibi kandi abona ko ari ciza. So sishobora gukorera ku bantu. Imbere ya vyose nze kugusaba uze kumvugira, ndabona ko umusheri wawe ibintu sivyo arimo cyane, ubusani bwacu ntabwo atahura cyane. Ejo hirya ejo umutahuze ko atari ku nabi canke ntazombone nabi. Ikigira kabiri tumenyesha abakunzi bacu yuko vy'ukuri uno mupapa nkuko yabitubwiye kuri airport afise imyaka 61 or afise imyaka 20, bivuze ko amurutse imyaka 41. Ariko umukobwa akavuga ati jewe urukundo ndi mu rukundo, narakunze ndakunze, kandi ivyo ariko arakorerwa biragaragaza ko bakundana by'ukuri. Ariko kandi ahari urukundo nta kindi kintu na kimwe kiba ngo iyo umuntu akunze aratakaza ubwenge, iyo umuntu akunze ubwenge bubabuke, niko tukunze kuvyumva, ariko kandi ntawo kunjira abakundana. Icyo dusaba ni kubashigikira, hama ejo canke hirya ejo nimba ari bizokurikira tuzobashigikire. Uno mwaka twovuga ati felicitation canke congratulation ntabwo muteye keza n'umutama wacu kuba adufashije tugabanyiriza bigeme mu karere bakabategurira vyiza bikomeye. Ndagusabe mutama ntimuzo twakire nabi, siku nabi niko kazi dukora. Rimwe na rimwe tubikora kugira ngo vyigisha abandi bantu, nimba tubigaragaje ku mbuga ngurukana bumenyi, nuko hari abantu batahura ko hari abantu batokundana n'abantu batangana imyaka canke basumbana imyaka itari mike, ariko hari urukundo byose birashoboka. Je ndabashimire, ndabifuze n'ururuhikiro bwiza uyu munsi, ndazi murabashimye twagisha byinshi, kumbure tuzobarondera umuntu tuyage byinshi. Mari bayezegere cyane. Thank you. Yungutse STV ibahaye big content. Merci beaucoup. Call me Andy the M's. This is STV. Remember to subscribe. Bye bye. Ciao ciao. Every story matters.